Abantu barondeye agakiza k'Imana, bamwe bakaronderera mu bitangaza, abandi bakaronderera mu bwenge. Bari biteze ko Imana izokirisha amahanga ubwenge n'ibitangaza. Bamwe basaba iki, abandi basaba kijyanye. Ariko ngo Imana ntiyashimye gukirisha amahanga ibyo byose. Ariko ngo Imana yahinduye ubwenge bw'abantu, ibuhindura ubupfu. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo yerekane ubwenge bwayo. Bona sifuwe sana. Icihitamo kudukirisha ubusazi bw'umusaraba, ikintu ata logique gifise, ikintu ata explication scientifique gifise, ikintu ata sagesse mondaine gifise, ikintu ucevariwe scientifiquement atabwenge kirimo. Imana yashimye gukirisha amahanga ubusazi bw'umusaraba. Bwana sifuwe sana. Haleluya. Kugira ngo icubahiro cyose, haleluya, ntigihagarare ku buhinga n'ubuhanga ibintu byakozwemo, ariko icubahiro cyose kibe ku Mana. Kubera iki? Kuko Imana yahinduye ubwenge bw'abantu ubupfu, kugira ngo itudemontre yuko iyo igomba gukora ikintu nta kintu na kimwe biyisaba. Ishobora gufata ubusa ikabukirisha abantu, ishobora gufata ikintu gikengeretse ikakigira ikinyamugisha, ishobora gufata ikintu ataco kiri ikakigira igikoresho, ikakigira ikidutuma ubuzima bwacu buhinduka. Twabironderamo analyse, twabironderamo profondeur na explication zikomeye, tukabura. Haleluya. Ngo kuko isi mu bwenge bwayo ntiyigeze ishobora kumenya Imana, ariko kandi ngo byahimba Imana gukirisha abakristo canke abizera ubusazi bw'umusaraba.